ni kibazo abarongo y'amashirahamwe yo gutekaniza kazoza compagnie d'assurance muri rw'ifaransa bibaza igituma abarundi badahurumbira gukingiza amazu babamwo assurance incendie muri rw'ifaransa mu gihe ayo mashirahamwe yagwiriye cyane mu gihugu kandi abandanya kuvuka nkuko abaserukira amashirahamwe anakora ivyo gutekaniza kazoza amazu ariyo Ajiko, Bike, Bicor na Icar babiyagiye imbonesha kure y'igihugu. Abanyagihugu ntibarabihurumbira cyane mugabo twe turabegeranye turabaronka buke buke niyo umuntu aje gufata assurance y'imodoka kenshi turashobora kumubaza ikibazo yuko nk'inzu afise yo biri assuré kugira ayikingire. Ubwishingizi do kwingiza amazu ntibirashobora kugira umurindi munini Ajiko gushika uyu munsi baraza ariko ku rugero rudashimishije. Ibijanye no gukingiza amazu abanyagihugu babamwo aha muri Bike novuga ko bitijukiwe cyane ni ku rugero ruri hasi gose cyane gose. Muri kare byerekeye yo gukingira amazu nkuko biri kuri isoko ya twese ntibishimiye cyane gose. Abo barongoye amashirahamwe baramenyesha bimwe mu vyo babituma abarundi benshi batijukira gukingiza inzu babamwo. Bera nibaza bijanye n'uburyo abantu barimwo by'ubukene kuvuga yuko kubera ko atategeko rihari ari ubushaki ubuvyipfuje canke wabitahuye. Cyo nibaza ca mbere biva ko no kutabimenya ariko kandi hariho no kudatahura bivanganye n'ubukene abarundi bafise muri rusangi. Ivyo biruko mu gihe impanuka z'inzu abantu babamwo zama zabaye kandi zidateguza. Iyo nzu mubona muri urwo rugo ruri muri quartier Muyaga zone Gihosha yarahiye iratokombera kwigenekerezo ya 15 myandagaro umwaka wa 2023. Ico gihe nyeneyo Serge Badogomba na kimwe yokoye naho imbonesha kure itamuronse yameje ku telefone ko iyo nzu yiwe yahiye atari yayikingije kuko amashirahamwe yo gutekaniza kazoza amazu atari bwagwire aho yayubaka mu myaka y'1990 ariko rero yameje ko iyo mpanuka yabaye ku nzu yiwe atayikingije yamubabaje ku buryo atahundi yobona vyashikiye kubera atakingije inzu yiwe. Jean Makenga no umwe mu bene gihugu bo muri quartier Gikungurirare muri zone Gihosha nyene yatahuye kare ko gutekaniza kazoza inzu umuntu abamwo bikenewe cyane akaba yarihutiye gukingiza iyo nzu yiwe. Ibimenyeshejwe bitanzwe n'iyo societe Big kumvise harimwo kwishingira amazu abantu babayemwo. Dusanga rero ko ibyo byoba ari ibintu byiza cyane. Urabona ko impanuka zihanamiye amazu ni nyinshi wewe nyene inzu ugahomba byumvikana rero ko hagize ikiba cy'impanuka udafise ubwishingizi ni kimwe abarundi bakunda kuvuga ngo ibara riba riguye. Kuri iyo ngorane kudahurumbira gutekaniza kazoza amazu yo kubamwo abarongoye amashirahamwe aje ico gikorwa barasaba icokogwa. Ico dusaba leta nuko yoraba c'est bien inzu si zimwe mugaha hari hinzu ubona yuko leta yari kuye guhimiriza yayubatse uwo muntu kwayifatira une assurance. Leta yogira ati duhereye kuri inzu ifise valeur yimonta aba bantu barakuye guca baja muri assurance bikaba obligatoire. Leta hajya no muvyeyi niyo umuntu ahishije nyubakwa yiwe canke yatewe n'umuzure avuga ngo leta niduserukeko kandi ntishobora kubireka retiraseruka. Yoraba ingene ishiraho amategeko canke igahimiriza bene gihugu kumva yuko ubutunzi bafise bo bukingira. Inzu iraruhisha Imana igufashije ukayubaka igahera kuyiryamamwo ukayishyiramo abawe n'ivyawe atabwishingizi wafashe uba wibagiye. Leta tuyisaba bibaye ngombwa ishireho itegeko kuko iyo impanuka ibaye bisubiza inyuma igihugu. Nico gituma muri yambona kazoza amategeko amwe akwiye guhinyanyurwa. Tategeko ririho rivuga ko abantu bose bafise inzu bateza gufata assurance. Uburyo dushaka kuzosaba leta mu minsi iza umuntu wese afise umucano mu nzu agiye kugura amayinite muri Regidezo barabe ko afise assurance ya incendie
kugira leta ikingire abantu bayo. Gahungure Nova umuyobozi mukuru w'ishiramwe UCAR ritegekaniza kazoza akabe n'abarongoye ihuriro ry'amashiramwe yo gutegekaniza kazoza mu Burundi Assure mu pfunyapfunyo aramenyesha uruhombiyo inzu umuntu abamwo igize impanuka atayikingije agahamagara nyabuna abarundi kubikora ku bwinshi. Inzu y'umuntu ihiye hahombye we ababanyi na leta. Umuntu afise inzu y'imiliyoni 100 uvuze uti je ndafise inzu y'imiliyoni 100 uraza amahera wariha ku mwaka 90. Urisha 90 ku mwaka ujyama mu nzu ikingiye ku buryo nicoba cyo assurance kizahanyuka gutunganiriza. Twebwe rero akamutotera abene gihugu abantu bose bafise amazu nuko bateza gufata assurance incendie kugira ngo hageze impanuka ntibajegwe mu kangaratete ngo batahe gucyo oye kugira ngo aba assurance aheve abatunganirize dove tubatunganirize tubasubize mu byabo habanyuma babandanye bakora akazi bahora bakora. Uwarongo ihuriro ry'amashiramwe Assure amenyesha ko mu mashiramwe 22 yari amaze kuvuka gushika mu 2024 ayasanzwe arangura ico gikorwa cyo gukingiza inzu assurance non vie mu rurimi rw'ifaransa angana 12. Umuntu rero ashobora gukingiza inzu yonyene canke akayikingiza nibirimwo vyose gutyo habaye impanuka ivuye ku muriro ugusambuka kubera igihuhusi imyuzurira ukugwako n'umusozi n'ibindi ishiramwe yatekanizemo kazoza rigaca rimutunganiriza.